w'igihugu twe muri ranake imaze iminsi dutangaza. Mu bisanzwe umukuru w'igihugu yari afise ivyiyumviro vyiza, intumbero nziza yuko igihugu cokogorora kigatera imbere, ariko birababaje kumva iguma yidoga kandi umukuru w'igihugu afise uburyo bwose ahabwa bwa mbere n'amategeko. Umukuru w'igihugu kandi ntiyabwiza kuguma yidoga kuko yarafise ijisho ry'umukuru w'igihugu. Rero ni ijisho rininiya cane, ijisho ribona kure, ijisho ridashobora no kwihenda mbere. Ijisho ry'umukuru w'igihugu ntirigwara, ijisho ribona kure cane. Rero dusaba ko ijisho ry'umukuru w'igihugu ryoreka kuraba uruhande rumwe. Rero imigambwe yose irabe no mu mashirahamwe yigenga, mbere n'ubu adafise akazi hariho abaconsultant independant, abikorera utwabo. Je ndazi yuko umukuru w'igihugu abishatse atobura abantu, kuko mu Burundi turafise abantu bazi ubwenge benshi cane, benshi gose bashobora kumufasha kandi bakunda igihugu, bafise n'umutima kandi banamwubaha, bomwubaha gusumba barya. Ikibazo rero kiba kibibona agiye gumya araba muri Saint David baravuga bati none we ntitwagwananye, turakuzi, twahora dukina, turabagenzi. Bagace baza ko umukuru w'igihugu akiri umugenzi. Umukuru w'igihugu si umugenzi. Ivyo nivyo bibagira rero, nico gituma tumusaba tuti ntasubire kwidoga, ahubwo nakura amaboko mu mpuzu, abo bantu abona ataco bamumariye abate ku ruhande, aje kurondera abandi bamufasha.